Bashu uno munsi ufise iwane ninde gaje. Pasha Robinaho akunda gukora amarudiyo. Amarudiyo nanje ndayanyweye camara nk'amezi abiri nguma ncibwamwo. Sha aramarudiyo je ntanzosubira kunywa. Gusa nubwo atubuzi gongo nzoyinywa. Ndavuma ndareka turenze ukanywera muhira. Nakanywera musi y'igitanda no yakitana kimwe. Gusa reka ngende kwa Sharubi nkasanga amarudiyo ndapfa gukora ndapfa gutwara nta kibazo. Naje nivyo bitete basha ni number 1 imwe kavu abakiriya nabo rero iyo babuze inyoti banyinshi basha ngo imari ntigwa ku muntu iyo iranguye ko none uno mwaka bizogenda gute turaryambaye basha aha rero ico ngomba nkore nigiki kubera ko bayibujije ubu uzoza kuyigura wese azogura atahana muhiriwe ntaco kunwera ngaha azoza ndamupimira acagenda kunwera muhiriwe gote mugabo ora turabunda nibiki wumvise ko habaze nawe ngorane gusobona kubavuga ati nitukibikeneye n'ubusingisinzira neza njyanye nguma mpindukira urahera bambwa nanje nari narose rero iyo wani yibite gusa ntabara amarudiyo rero urabona nk'uya marudiyo aha hose bamusimira amarudiyo hamwe wawe aho se magubeli yabyimye umenga ibintu umenga n'amashira wanyoye yicanze oya byarimo n'amarudiyo none bimeze gute nenda kurabe cyane gatuye tumeze neza mugabo kasongo mumbari nanga umva gutemuka gusa rero bakuye utuntu two tuzobaho gute reka cyawe naguma niyumvira naguma nje kwa Nuzenyi kwa Rwama niyumvira uko atabiri ari amaseremba camvuga ati reka nje kwa Sharobi nkabibura njanja kubera maze nk'imisi wa mugabo we ubu rero yabaye magendo urabona ubu mbere maze imisi atani nguvu nifite bakubwiye ubu twahinduye n'izina ubu yitwa Mbaho turaryambaye ukazovuga ngo ngwiki gusuvutse Mbaho nangwa izo bari banga ntangera cyangwa ati zihari arenzo ko bwati basha murindire gatoyi izobihari itahari ndavuga ati yagiye gusa turahari ukombe icyanze cyangwa ugomba ngomba tuwani tumena tuweya hamwe n'ejo mukiro byuka nkora turahari brother we nemaze tumaze tumaru twowe cyangwa twongere umanze nkwiya gusa uza gucusorora gute reka ndakuzanire wa nzani twa bibiri no musindara neza nyarukana menga nizina ry'umuntu cyane menga kari Mbaho nankwa wa mugabo ibintu rero iyo bihindutse niko biba bimeze utuntu twanga ntwafite twa bibiri none abibiri ucyo mugasha bino kuri kwimana n'umugesa oya ni numuge kubera uyirose uraza bayishaka bakayibura mwiki gihe buke wa ahubwo uhabwa nkwe kandi rero ubu nta unwera ngaha zana amahera ubwo mana benda bitane ubasha bagufatiye hiyo ntuze kuvuga ko kuyiwanje rero ufata gute inka gusa ngenda yimwa wewe urampa amahera iyo unwera niwe abandi batinwera iyo unwera ni uzi zana amahera gusa urabona rero ntamera nagendanye akanda guhita telefone ahubwo ntidutebe ngo badusange ngo ngara guhita telefone umuntu ariko rasuna mwiki gihe akanda guhita telefone urabona umanda guhita telefone ndaza kuza kuyitombo kumukoro serena we yari yakavutse nta rusi dufise yerega nimwe mutumye bayikura rero twumbati nari mfise twarahetse yibaze nk'umuntu w'umugabo akababuze n'umusiki wo kwambaza tori yonyene urabona kandi renga aho gasamana irashobora kugenda yose uza gucyo yiguriye iyi utevye kuyazana hanyuma fumafu cyangwa turaza ndagupimira makiyeze utugongo gusa nuzashemo amarudiyo gutuza ndaguha originale tumaze ibiharuro kubera amarudiyo niyo misi naraciwemwo urabona byo
munda ndacamwo ati ndacamwo ngerutse ugende wa mugabo ngerutse ugende ndagusange ngaha uzoje usigara unyongera tumara aha uzoza ndaguhereza twa 2 n'inshuro 4 mama 800 jewe inshuro none nivyo cyari bacumi harimwe n'igitwaye reka rero ngene nta kibazo bakagufata ntuvuga aho yanywere rero mwibarabara ndatumwere wana kimwe wewe akazuba twahejeje genda wimenye sawa nabandi mukahura babwira ati bashika batora batahana ndababwira nakoranye ubu harabazoyashaho ubutegasi bw'ubu ntabyo gusina abantu barasara none kambwiye ngo sindayinywere mu barabara none nk'umuntu cyasanga yampaye ibisirema je kanumvirize dukeya utundi ndatungwira muhira ninashika muhira basha yo hamwe naye ndiko ndahekenye umenga ninja basha gusa reka ngenda yo bakagufata ntuvuga aho yanywere rero mwibarabara ndatumwere wana kimwe wewe akazuba twahejeje gute turaryambaye gute wewe wabanyamuraga ibyari wabanyamuraga ibyari none nibiki uragwaye God have mercy upon us. nibiki naomba nipite ndani erega umuntu azohava dupfanya twibaze ngo Allah. Kala tya kujenga none nibiki yagoye byari Kanyanga mama yangu Muturutsi no wana ndabinyweye none ndabi yewe niyo mpamvu ndaguma ndakuramutsa wakunyishura kumbe wanyoye Kanyagasha nini werukumba nibiki umviriza nta by'ubujama nta by'amafaranga nta mahera nkeneye tugende kujejwe intwaro ibi nibyo nkore urumugi umviriza aha mbere henge mpamagara abagenzi ngo mpamagara oya rukumba umviriza nakugira ushaka tubikore gute reka basi umviriza urabona hajya ndiva mu mwonga nzoca harime basi umviriza rero n'ikindi naco wowe uhanuwe amakosa menshi ati gute banze wengere wambaye ntaratu wambaye ntuzi ubuzima mbayemwo none ubuzima ubayemwo kubera ko cyo kumuja kunywa ibi bibujijwe n'amategeko reka nari maze imisi atantege eka tugende none njanye he umviriza ndagutera ikamba umviriza rero ndakubwira umviriza kubera ko nzi umviriza ndakubwire mbwira urabona basijya nunga hajya nkunda gutera ubwoba mbabari basi ntuntwa ndazije ko oya tugende bimwibwirire genda uhatoye ntaho ngene ndafise aho ndima hoge nje umugere mwivugane nawe ahanyera turagiye turagiye umviriza jewe nta birebire wowe wase urazi ko ndafise ingufu ndakwikorera we ni wowe utumwa basi reka je nabihevye narabihevye reka ahubwo wenda gutwara ukuye turaryambaye nakubaka ibyo ngo nibika mahoro cyane nukuvuga rero impamvu nzanye kano kagabo wanze warengere kambaye kwanza none siko mpeze basi atamera afite mu Rwanda kabiri hari ibintu ndamusanzemo nta irabire nawe irabire akandaro kibara mwahera amasaha mu gatondo irabire je ahaye nyamahera wari kwashaka kumpa nivuganire niyakureka uzomutomboye mugabo mbego ni umugabo hoho nakagabo umwe bita ubugabo akagabo muri iki gitondo hari umugabo amaze kunwa nakagabo naringiye gukora umuvira ikaramye nimuyivuganire je sinaringiye gukora hari ngo ibi navyo ngo nibiki gukora batekera ibi ndazi nkomu ibi navyo ngo nibiki mubwire ahantu bigusesako kugira
jewe yagombye kuba mahera ndavuga ati reka ndamwishirire ubijejwe Magina ariko kubesha. oya mwimateraze umva ko bitamunukako ibaze no kuri kwimana jewe nafata ico ntegezwa gukora ahasigaye abagabo bakino gihe hasigaye mwebwe mumenye ingera mu mugira ifatisho ni ikinyene ahubwo reka mpamagare inyamiramabi nakubwiye we nakubwiye bihaba beje sinabihaje azobivugira imbere byose maze koma ano numvise nawe kiperi ngisubire none uri kuraje he mbwa uri kuraje ngaho gusoba baje gusaba mu ntuze akakujana nawe oya jena haja Wajye pa bidibira tu. kumaho numva amatelefone yabo bose atari arakora Dori ngo hano mwana ndagutuma nashaka ugende hajya hepfo kuri position ugende urabe yuko abapolisi ariho bari umpamagarire baze hano icyo ndababwira kuko hari umuntu ngaha shaka bagende kumbikira gende uranyaruka kuba jewe arabona nakoze ico nategereje gukora nibyo sanzwe njejwe nabikoze none bice bigenda gute urabona aka kagabo nyiraka aka tori ibintu byawe aka nyiraka urabona ko gafatanwe igongo kandi urazi mbeho ni wani nibiki sinzi cyo nuzise binukuka gusa umviriza ikanyanga urazi wa mugabo ko yakuwe mu gihugu urabyumva neza urabizi urazibuka Yego ndavyibu. aha aye icyambere cyoco ni agasho k'imyaka ibiri hanyuma ucupayo urishe n'amande y'imiliyoni 5 turaryambaye herema arabe n'igitasi ku maguru higeze yamara ibirato urazi yuko ubu mu gihugu atamuntu numwe agitembera n'amaguru urazi yuko twebwe turi mu mbonoka zoza y'igihugu cyifashe giteye imbere nawe uri kuragakana ibintu nk'ibyo aho n'amande y'ibihumbi 10 yuko wahonye mu bisanzwe uri kuracafuza nibarabara uri kuracafuza ibarabara utu uwe na nashaka utwitiro batitoka ahubwo reka tubisese reka tubimusese ko niho sesa ko sesa ko gasibiti wagakuye ndagatarure kigenda eshe mwabagabo hagarara nyakubahwa mwari muduhagaritse ahubwo ndibutse bambwiye yuko baje kumutora ntugasubize inyuma hajya baraje kugatora ni muhoki